NKOMAKOMA ku mutima NKOMAKOMA taro NKOMAKOMA ku mutima iye ai. Ibintu by'urukundo ko bigwiriye cyane mu zindirimbo z'abastari bya kino gihe. Urukundo bimeze gute? Rumeze neza cyangwa rumeze nabi? Ko ruririmbwa cyane. Hariho abantu bimerera neza n'abantu bimerera nabi. Just novuga ngo bamereye nabi. Kuko nta rukundo ndimo. Ndaririmbira abarurimo. Byogenda gute kuba utari mu rukundo ukaririmba ibintu by'urukundo? Koze kandi bikaba bimeze neza. Ukuntu bimeze wewe urumva ushiramo nkaho ururimo. Kuko ni uri kuratinga muri clip ushiramo kari wewe nyene mwenyewe ururimo. Ego. Ariko kandi ntabwo babigaragara ko uje muri behind the scene. Urabona nyene kuri kwa nyabo. None uri ngo kwanza harigiye wari gusanga ibaye ni yambere. Kuko bivanye na message irimo bivanye ni iki. Badusumbya hita ariko ntibadusumbya kwandika. Yese bakunzi ba Burundi aho mwere hose turaramukije nibaze kumeze neza muri aho mukomeye na cyane cyane ko turi mu bihe byo kurangiza umwaka no gutangura umwaka turi mu minsi mikuru bonane na Noel kumbure tutera twegereza mu bihe by'ibisubizo mu bihe byo kuvuga ati mu mwaka wo gukora mu mwaka wo kwiruka n'ubuzima mu mwaka wo gukosora ibitagenze neza mu gihe giheze ugasanga rero tugeze mu mwaka wo gukosora kugira ngo dutangure n'umwaka tumeze neza. Kuri mikoro ya mbere niyo senga revisi nko bisanzwe bashikiza ibiganiro kuri Burundi. Imbere yacu dufise umusore atari ubwa mbere aje mu bwami bwa Burundi. Ego ni umusore bigaragara ko atagase cyane mwino minsi mwa kino gihe ndi abantu bose batagase bitegurira kugira ngo kuri bonane babe ko baraserebura bameze neza. Ego ni umusore yamenyekanye cyane ku ndirimbo ya Device. Uno musatsi uzaniye bishasha kuri Burundi kumbura araza kutubwira uko bimeze. Turaramukije cyane. Ewana mwubaho ahubwo cyane. Mumeze neza. Ndashima Imana. Amakuru y'imisi. Urabona ko swagazi wazandenze kabisa. Asha uberewe bimwe bya hatari. Byo birasanzwe kameme. Ushaka kumenya Noel yagenze gute? Nje ntabwo nakubwira ngo Noel yagenze gute. Mu bisanzwe je by the way, miss mikuru. So kuri happy new year niho mbona menga ni ibintu nyene biba binsumbuwa sana mugabo Noel sinabwo ngo yagenze fresh. Mugabo kwera ko nari ngwaye man. Polisa. Twizere ko muri bonane zo bimeze neza. Man, see you is tomorrow. Ni Mr. Farukona. Mr. Farukona is here, man. Farukona. Ego, hezi misi tari mike tuko turagukurikirana tubona ibikorwa bya bishasha biriko bija ku rubuga rwawe kandi abantu batari bake babyishimira na cyane cyane ko mwakino gihe bisaba ko umuntu aguma atamwe abantu ibintu bishasha ko tumirije no mu bihe bishasha bisaba ko tugeramo turi abantu bashasha dushaka kumenya indirimbo yawe bimeze gute. So my song feedback feedback narose ku ndirimbo si zimeze nabi kuko mfatiye kuri Device nakoze ubwa mbere harimo difference ko Device iramaze igihe mugabo ndamaze kubona yuko NKOMAKOMA umwanya iziye iramaze kuba irenze Device kubera ko Device urabona nta mashusho ifise amashusho rero byajya biratandukanye na audio cyane gose. Dushaka kumenya indirimbo yanyu yitwa gute abo yirondera abo kwandika gute? So basanzwe babizi my name is Farukona like that nkuko wabizi kuri platform nkoresha byose ariko indirimbo bayita NKOMAKOMA. NKOMAKOMA nyene ndagukoma ku mutima ubishatse. None iryo jambo iryo zina wahaye indirimbo yawe NKOMAKOMA ko numva kari kirundi gikazi bisaba ko basokuru ari bo baza gusigura ibyo bintu bya NKOMAKOMA. By the way urabona umuntu kuvuga ngo NKOMAKOMA so biravana nyimba ari umukunzi biravana kuko umuntu wese afise interested imanye afise ikintu kimwenteresa ikintu kimujaho nawe nyimba ari umukunzi akujaho ari ikindi kintu kikujaho sasa urashobora no kukibwira kigukoma kuko icyo nicyo kigukoma ku mutima nicyo gituma wowe uba interested. Just like that. Ariko je indirimbo yanje ishingiye ku rukundo. That's why I say NKOMAKOMA because it's my love.
ishobora kunkoma ku mutima. Ego. Akananshima kakoraho nashikira ko je uraza bakunzi wowe. Ego. Yeah. None uvuze ko ari nimero urukundo. Yeah. Bad device nayo yari y'urukundo. Device nayo yari y'urukundo bya ntara. Ibintu by'urukundo ko bigwiriye cyane mu zindirimbo z'abastari ku bya kino gihe. Urukundo bimeze gute? Rumeze neza cyangwa rumeze nabi? Ko ruririmbwa cyane. Hariho abantu bimerera neza n'abantu bimerera nabi. Just novuga ngo gwamereye nabi. Kuko nta rukundo ndimo. Ndaririmbira abarurimo. Byogenda gute kuba utari mu rukundo ukaririmba ibintu by'urukundo? Kandi bikaba bimeze neza. Ukuntu bimeze, wowe urumva ushiramo nkaho ururimo. Kuko niyo uri kuratinga muri clip ushiramo kari wewe nyene mwenyewe ururimo. Ego. Ariko kandi ntabwo bigaragara ko uje muri behind the scene. Urabona nyene kuri kwa nyabo. None uri kutanga message gusa. Wirenganye. Message nyere turazitanga ko message ubutumwa buravugwa. Ubwumva kabwumva utabwumva arabwihore. Ariko nituri bufate ngo sasa ngo jewe. Ariko umunsi natanguye nabwo kuririmba izikoma ku mutima abantu bakanarira. Yego. Ntabwo zizoza mane. Nje kumenya. Ibi bintu by'urukundo. Kugira ube utari mu rukundo. Hari abantu baba batari mu rukundo batigeze barujyamo. Nabandi baba batari mu rukundo kubera ko baba barijwe mu rukundo. Nshaka kumenya mwaho hantu uri muri hehe hamwe muri abo habiri. Oh my god, sinavuga ngo rukundo ngo nago nagiyemo cyangwa ngo nta nubwo nzojamo. Naruhozemo before basi ndimo novuga ko ndi mu yo group y'abantu baruhuriyemo n'inzitizi. Iyo maze kubona ikigwa ndavuga aya nta mpamvu zo kwirika kubyegereza umutima. We ni wambwira ko nkunda. Good. Ariko je kubyegereza umutima. Nibikuwe. Never mind. Yes. Ko numva bikaze. Bizogenda gute rero mu gihe uzoba wiyumviye gushinga urugo rwawe n'umujene twemera? Ni bya bindi bakunda kuvuga. Umuntu kwanza hariyo gushishoza. Kubanza kuraba kwanza abantu mugiye gukundana mbe. Bimeze gute? Relationship yanyu yatanguye gari muhurira kuki muhuzwa niki kuko umuntu atacho muhuriye ko ntimukundana cyane kuko bisaba yuko 18% umuntu muhuza matching nyene iba 80% muwamuhuje ibintu dimwe izo 20 ari twatugeso ubutazi that's why kandi izo 20 turashobora no kuzihanganira izo 20 ra urumva warinze wihanganira 80% y'ibyo muhuje kuko ibyo muhuje hari nawe umeze 4 nawe akaba ameze 4 cyangwa ameze neza akamera nabi ariko kubera ukuntu wewe uzamuka nawe akaja hasi bigatuma wowe ututse. That's why urumva izo 20 nizo kunanira kwihanganira. Rero bene baharageze ko nja mu rukundo. Icyo gihe ndumva ko wazo amapicha. Tuzoba turi hafi ya. Ego. Ni byaba ari nka cinema nzo bandiko ndakina sawa nzoruja. Kwe? Ego. Kuko urumva uvuze ngo nje mu rukundo. Ubu ngubu nama nabikubwiye ikiringo rero none ikiringo cyo kurondera umufasha ikiringo cyo kurondera umuzubakana bizokinda kututabanje kuja mu rukundo no kuvuga umaremwo nk'imyaka ibiri ubu urukundo abantu benshi barufashe nk'umenga ntikibaho ni just a game iyo maze kubona rero uza ukinisha umutima urumva ikintu no kugira uzokinishe uzokina kabumbu ukine umupira ukine golfe ukine niki ariko kuza gukina n'umutima w'umuntu ntuzo bikora rero je urumva baje bose bakankina nk'agapira ndabivuga uko bakankina nk'agapira golfe iki nka basket ntabyo ati iyi ni ikindi kigwa gikomeye cyane rero mbwaho rero ubu urumva hariho babakunda ukize iyo amahera abonetse y'inoti zibonetse abakunzi barazi by the way uje nkifata decide yo kwinjira mu muziki ibintu by'urukundo nahise ndabishiga inyuma kuko nasanze hari abantu benshi babara cyo turi muri izi industry hariho abavuga ati ugiye guhinduka ugiye guhura n'abantu benshi kubera hari ushobora kuba mwari kumwe n'umuntu atari muri industry ya music akaba kuzi ko akubona uri muri industry ya music mugabo bitameze fresh avuga ati wewe byibuze muzogumana ariko akabona winjiye muri music nkuko nawe wama wabivuze so ikintu kihaba ni ikintu kimwe
wowe urinje muri music wa muntu ntimuhuza ko uja muri music kandi wowe uri gukurikira indoto zawe wowe uri kushaka kwa achieving your dreams none uwo muntu ariko arashaka ko kugushira muri je rero nkeneye kugendera ku byanje apana ku byo umukunzi ngambye dukundana ntumbwire ibyo wawe ngo motif tara yanje ni iwanje si iwawe kuko tara yanje irashobora kungaburira cyane gose none we kubera kumbwira rero imizo mpari nizo mbururu byo twaje kumenya rero ubajije abakobwa babihevye ibintu byo kujya mu nkundo bavuga ko abahungu babahemukiye cyane kandi uko turaraba tukabona n'abahungu nabo nyine bavuga ko bahemukiye ibintu tubigire gute nibasubirane ko ubu buzima umuntu agenda ahura n'ibibazo arakundana nakabagahebana ariko bahebanya kujya ngo yaramemukiye ibyo bintu rero bikagenda bikwegana ugasha usanga rero abantu barayize aho bafata ingati we nkawe ndakubajije I don't know ushobora kuba wubatse cyangwa utubatse je ndubatse sibyo hari abantu mwage murarambagizanya before yuko muhura na benshi gose kijya gihe wari kuja kubwira kurya muntu usanganye mama aragiranye ibihe byiza ariko bigashika mugacamwo kubiri wari kuja kubwira musubirane wewe wari kumva ko bikoroheye cyangwa wari guhiga umuntu mushasha erega ikibazo nuko twebwe abibana na situation urabivamwo abaguhiga ni babandi kuko babonye uteye intambwe ego kandi nawe uri gutera intambwe kugira uhure n'abandi mu byumba kumwe ariko abaguhiga ni babandi that's why urumva rero bakunda ukize kubera hari aho utaragera cyane gose nje nicyo turarimita vuga ati wowe nimba wankunze nafise kubera ko ndaronse uji ndaronse uciyuze mugere uzi ko nafise ego n'inzira yanje kwitumbera biroroshe ariko kuyinyuramo nivyo bigoye that's why je bambaye ngaho ibyo bintu by'inkundo nibakunde nzoririmbira bararyoherwa igihe nzoje mu rukundo nabwo nzoza ngahanda yuvugireho ndavuga ati ndanamubereke nzozanana ego cyane murakoze turi ngaho nyene turavuye mu byo twarimo tugeze turagarutse gatonya muri nkomakoma cyo kumenya nihe message washatse gutanga ku bantu batuzengurutse na cyane cyane abajere abana nkubu ikiganiro gishobora gushikana kure abantu benshi bakakibona hariho n'abatakibona mugabo kubera ubufasha bwo kuntu development ya company gendera duga kubijanye na visualizer bazogenda barakibona akuvuga titre nkomakoma sinovuga ngo je nayumvira umwanya munini ahubwo jewe yabaye message uko wewe urashobora kuza kuntera story je nkayumva ariko uwo mwanya nta story yabaye ahubwo jewe numvise no sa nkuwishira mu kibanza cy'umuntu akunze ndavuga ati nimba jewe nkunze nkaba nkunze umuntu nawe nkunda nkaba ntashaka kumusiga nkaba ntashaka kumutera amarira bikaba ryoba ari kosa kumusiga we mu marira uwo muntu vraiment ndumva ko ari wa nkoma ku mutima cyane gose that's why titre yavuye ndavuga ati ye none kuba ari wa nkoma ku mutima how can I sing nkomakoma cyane gose uno munsi biba bigoye abantu ubu uri kukubita amahiti ndetse ku rugero rw'umuntu abageze ko agenda ava hamwe agera ahandi hantu turiko turabona ku ndirimbo ya Device uko twayiravye mu gihe kirenganye nuko iyi nkomakoma iri kiragenda biragaragara ko wavuye hamwe ukagera ahandi hantu kabisa cyane haba hari intambamyi ugenda uhura nazo ntamba atari banga nizaye intambamyi wahuye nazo ku indirimbo ya kino gihe man ibyo rero ndabigezeko nshaka podentero gasho ndavuga ati ibi hari igihe hagera ko ndabivuga nkumva n'amaso yokoroka Device bwari ubusanzwe man umuziki wewe uri kurakurikirana kino kiganiro hari igihe ushobora kuba ufise ambitions zo kuza muri music ukavuga ati jewe ngomba kuza muri music because of this ndafise family ishobora kumfasha ndafise buri kimwe ariko by the way umuziki si ibintu wiyumvira mu mutwe urakorokeyemo kuko ni ibintu bigoye bifasha process ndende ariko iyo umaze kubijamo uzi icyo urondera uragikora ugikunze kandi umuziki uri kuwukora uwukunze biroroha ariko intambamyi zo kuri nkomakoma my god n'ubu ntiziramvamo ico gituma iryoshe
nico gituma iryoshe. Dufate nyimba yo ya kubera audio ni bisanzwe. Audio turagenda tukavugana na delay na producer. Tugaheza. Akarecordinga ukageza. Nka recordinga, akakora beat nka recordinga hama nkaheza. Ariko tugeze ku kintu kijanye n'amasanamu. Camvuga ati rero hariho gaheza. Imitahe bari myinshi. Simitahe. Uburyarya bw'abantu. Uburyarya bw'abantu gute? Gaba cameraman. So na director. Hariho aba director bizewe umutima bazi ibyo bakora. N'aba director. Si ndi buvuge ngo binda bi. Sindi ngere no bavuga. Donc ibyo muba mwavuganye akaba atari byo gushikiriza. Nibyo gushikirije nabyo ugasanga ntibisa neza. Ubwo ntibiva ku mifungo. Umufunguro umuha. Ariko kubera we bya bintu byo kuriha igice nibyo binakubwira. Ari gukunda akazi rasta. Ari gukunda akazi. Ukavuga ati je ndakunda akazi. Je wo mpa mahera makeya. Nkeneye ibintu byanje bizane bize bifise quality. Yes. Bize bisa neza. Kugira ngo umuntu azobibona abaze. Na ubwawe nyumuhaye makeya. Ari gozogenda ubundi ayibone aze kuma menshi. Bivuye kuri wewe. Cyane gose. Ariko wundi we wavuga nti jewe nkeneye inoti man. Ibyo ndagukorera ibaze nk'umuntu aragukameye ni mwijoro. Ya na spotlight wayizanye byose birahari. Byose birahi ibikoresho by'ijoro. Ariko akagukamera wewe ubwa ugiye kuraba video ije nkomakoma nayisubiyemo inshuro zitatu. Zitatu kubera zitatu ijya mbere byapfuye gute ijya kabiri byapfuye gute. Ana amafaranga agenda. First time naragiye ndavuga na director turakora n'amasanamu. Ya urabona aba queen video n'abana baba bagoye. Uramuriha. Kandi mwanya wiwe uriha ku mwanya. Yes. Ndamuriha baradushuta turakora. Ariko je twabikoze ntishimye. Kubera ukuntu twabikoze twihuse ndavuga ati je n'amahuri mwari ku mu mwanya nkitegura umutima n'umubiri cyane kugira ngo nze dukore clip kugira ngo feeling indirimbo. Ucimbwira rero ngo wowe ufise gahunda zo kuzogenda ahandi hantu. Wewe nyimba wumva ata mwanya ufise genda uzogaruka ufise. Cyane gose. Ariko bivanye n'igihe nipfuriza ko ngoma komisoke naca mbona yuko biri long time. Turagenda badushuta amasanamu ndamuha amafaranga. Rona igice cy'amafaranga wo bari kumuha ndakimuha. Hasigara igice nabwo duhejeje gukora. Ndamuha igice cy'igice nari kumuha. Hasigara irobo. Hasigara irobo. Okay. Ni mafaranga makeya cyane. Makeya abasigaye. Irobo menga ni cyakane. Ni cyakane. Ndiyumvira je ndagenda ratuza arajana amasanamu. Mtipe numva telefonati none amafaranga atabonetse je nshobora gutangura ku editing. Yesuwe. Ndavuga ati my god. Ndavuga ati we bikore amafaranga none amafaranga asigaye ahari. Uri kurumva ubwoba ko ntazoyaronka. Ndiko ndaguha prix do 200,000 no kuduga 300. Ariko uri korananirwa n'amafaranga hafi nka 20,000 asigaye yo kuguha. Naguhaye amafaranga ngana kujya kose. Arambwira ati we ntaco bikore ndamubwira ari mere credit ndamubwira vendredi nzoza gutora amasanamu ndabige nasi. Ati arongeze sinzoyagira hano. Nza numva after ari vendredi sinagiye nza numva rendi de l'autre semaine. Arambwiye ati je amasanamu yawe utaje kuyatora ndayafuta. Uwo munsi je nari muri examen. Nari muri deuxième session. Ndavuga ati nshaka kaminuza nayirangowe iramfasha bikorwa byanjye nabyo ndavuga ati byose birakweye. Icyo gihe ndanka kujayo kuko sone guheba examen ngo ngiye mu mashusho. Ndagenda ndakora examen ndavayo hama ndamubaza acambira ati reka ndakunungikira amasanamu yawe. Amenda ngarayandungikiye ndarindira amasanamu ko zoshika wapi. Cyo ndarungika umutipe bakorana ndavuga ati genda gwa amasanamu we duhuza. Genda kwa amasanamu hanyuma uyanzani. Aragenda acavuga ngo je amubwira ngo narayafuse. Narayafuse ngo je namurungikiye ngo meze nkiza ko yamurungikira narayafuse. None amasanamu ntabonye nari kurungika umuntu cyo kuyatora atanshikiri. Ndavuga okay. Canambwira ati mani you don't know how to do the job. Yeah. Mugihe rero utazi ngene ukora akazi
ibyo bivemo izi industry is not your own twe turafise abantu dukorana ini deal cyane nagufungisha umuhungu acaranyika ni junior swere phone zimya iki muhira nkaja kumuraba wapi tamu amafaranga ya mbere yagiye trido desa 60 kudu hanyuma uwo saba wa mbere wa kabiri ndagenda barampuza barambwira ati umuntu arazi gukora amasanamu iki niki ujya kuna abana bavuga ati turashoboye se akakwereka ibikorwa bya clip yakoze nyimba yararangiye abona ati igikorwa ni ciza kama wowe ufise ibikoresho bimeze uko ni sawa twakorana ndasubira ndakotsa umukobwa we namuhaye amafaranga menshi kubera we yari yangoye turagenda turashootinga iyo video akiyimpa byonyine nahise ndamubwira ati muhungu bisumbwa nuko nayi kugenda nka editingisha inshuti ndumva inzigo nyene amafaranga nayamuhaye yose ndirimbiragiye muri sensa nabyumva aho turagiye kuri gatatu ndavuga ati none jinga bigenda gute umuziki ndawuhebe mu Burundi niko mu musango pore kabisa pore sana ndavuga ati oh my god ndavuga ati sawa ndavuga ati jiki koko cyane baguma bansaba around the fans abafans nabagushira ko pressure batazi we pressure uriko ego bese kumandi komindura ati duhe yeah ariko nako murabizi like abantu cyane bakina cinema nibo babizi bo bafise ikiringo sinema zosokera we nta pressure mu office tadushaka ibyo twirabira yeah kabuga we cinema barakina hawe ukarindira igihe izosokera ntiuzoyitorera ariko indirimbo tubiyimye no kwezi the fans baca batangira we ya ariko rero nibwo nasubira ico gihe mbere imaze kubona video bimeze uko naciye mfata umugambi ncara abanza ndaduga muhira ndavuga ati kuguma ngaha mu gisagara ubanze uruhukiriza umutwe uje pause pressure zimwe zita ewana nca ndaduga muvyeyi arambaza ko mbona umenga ufise ibibazo ndavuze ya je ntabibaza ahubwo mba ndiko ndateka umutwe ngiye kuyobora ibikorwa byanje ko abavyeyi banje barabizi cyane ibyo nkora by the way barangira inama baravuga ati ibintu nyimbo bikunda uzobikora cyane turabizi ko bikurimo ntiturivuga ngo ntibikurimo ahubwo wera aba neza bikurimo ntuzobihagarika ngo bihebe ndavuga ati oya ndajaho ndatekereza ariko after nibwo nagarutse rero natuje mu mutwe ndavuga ati je nahora ntuma nkatuma nka wewe nkatuma n'ubundi ndabira umu director twakorana abizi je naciye nihangara ndavuga ati je ngoma nihigire nanje director my personal director dukorana nta muntu n'umwe nagisuye kugisha inama nta nama y'umuntu nayinkeneye nta kimwe naciye ndabikora bucece nta n'umuntu n'umwe nabwiye uwambaza navuga ati video yarananiye ndagenda ndabikora ndagenda ndashootinga amasanamu ameze neza ati bakubwira ati burya ikintu kigukostinga kiza kiri quality no cost nta giciro cy'ikintu kiza kimeze neza burya umuntu agufasha nta kintu zo bamuhaye eva rero noshimira like bana nka dukora muri Burundi ariko ndashimira na Mijo Talent nayo yaramfashije yani kimenyesha makuru like this Mijo Talent niyo twaje dukorana tumaze gukorana na Mijo Talent barankorera amasanamu neza turumvikana nkuko noza nka muri Burundi nkavuga ati kama umfise ibyuma dukorane ukunuku nkakubwira my struggle yego ukavyumva tukumvikana ama tukaca dukora bampa amasanamu ameze neza no kuvuga amasanamu je nasohoye coming soon coming soon njewe mu masaha ane yego yari maze kuba played 8,800 kuri Facebook yari maze gukinwa inshuro 8,000 mu masaha ane aribwo nkisohora cyenda subira ndayifuta kubera ntiyari bwahe baca barambaza none kwifuse bigenze gute ndavuga ati oya nja ndagarukana rero coming soon imeze neza ya nyayo kirakinwa gushika muri 2015
after before you konshira indirimbo yanje hanze bigaragare ko babikoze neza. yego ngwana simba nkana share nyinshi zabaye hariko bivanye n'abantu baje kuyiraba kubera bari bamaze igihe bansaba indirimbo iyo ndirimbo banyotse ibikorwa. yes akuvuga indirimbo nyuma y'imisi nibwo naciye ndayishira hanze. Umuntu wese yabonye indirimbo yarambwiye ati umusore by the way Falcon is Falcon. Nta kintu kimwe wavuga no kuvuga bamwe bari bizeye ko nahora ngenda nkabagisha inama nkababwira ikijya siko byari bire barambaza none byagenze gute kutatubwiye navuze ati kubabwira nico kintu cyambere nabonye kimpombesha kuko naraje ndakubwira aho wande ndero uramuzi ariko jowo nihigiye ibyo twakoranye that's why rero nzoza kukubwira ndakubwira no bundi kuntu je nirondereye apana wo wandondereye uzomfasha kubona irondereye apana wo wandondereye gusa na relationship cyangwa support yawe ndayikeneye mu bintu ibi ngibi ya nibwo rero umva nkomakoma nibwo yaje imeze nkuko wumva ndi mu plido sisa kuduga video imwe y'umu upcoming uzi ningene ziba zigora ego cyane kacumbaza nk'amafaranga ngo mbese uyakura na management ndi umunyeshuri kandi biba bigoye wo muri kaminuza biba bigoye biba bitoroshe ku mwanya ku mahera n'ibindi tuvuye mu bibazo tuvuye mu bintu bitoroshe cyane mu kugira ngo tuje ku kandi ka etape dukubitira agapira gatonya ka nkomakoma iwana nawe kabisa genda kunda dukapera yo no kuvuga nkomakoma nayo nanjyohera kuririmba mani iraryoshye nago navuga ya ngo oya ryabari kosa ijyabikosa kugusiga be mu marira nkugira ikinyohera nukubona buri munsi we wisekera unyemereye nkakwita be mu namu numva nta kibazo pe biteye icyo nemera I swear to go before all people yeah sinzigera nkusiga nukuri mu gahinda sinzigera nkubwira yuko be ntagukunda reka ngusaba uje kure yabo baguhenda reka nkubwiza ukuri baby je ndagukunda yeah nkomakoma ku mutima nkomakoma taro nkomakoma ku mutima nkomakoma yeah yes ni indirimbo iryoshye cyane, ni indirimbo yagiye iryohera abantu batandukanye, ni indirimbo nziza na cyane cyane ko ari nka video nziza ya mbere igiye ku rubuga rwawe. Niyo video ya mbere kabisa. Ego. Twizere ko mu kindi gihe azoba ari nziza cyane gusumba. Kuko nico duharanira gusumba ibindi byose. Izigikorwa kiri inyuma. The fans. Tucitegejya. Nico kintu twagomba tuzekere. None umunsi chance no gishira hanze. N'amasarabo biri kuma bimeze bigaragara neza. Ikozwe ku buryo bugezweho. Ariko yakozwe n'abajya bakuze nkomakoma. Erega nakuguma nk'ahandi nk'akabande man. Eza kutera intambwe kuko urumva hariho turaronka challenge kandi turaronka commentaire abantu bakatubwira ati indirimbo iyo ijamo ibi nibi yari kuba imeze neza right nijo talent ya akano kumera twarakoranye bimeze neza tegeye ikindi gikorwa cyari namba gihari abakunzi ba Burundi ndetse n'abakunzi bawe ubatangariza iki na cyane cyane ko tugomba dukoroke neza mwaka mushasha. So jewe by the way novuga yuko ndetse gutanga ikorwa mu mpera z'umwaka kubera base umuntu abanza kwanza karaba mbega mwino industry ndimwo ni bande barekuye ni bande batarekuye mbe hazorekura bande kugira ivyo bintu ntibigongane kuko nkanje nkomakoma yaraje hanze maze kuza hanze sinshidikanya yuko mu ndirimbo zose zabaye top 10 top 20 top 15 nkomakoma ntiyari kuburamo yaba nari muri bajya abantu ahubwo kwanza hari gihe wari gusanga ibaye ni yambere kuko bivanye na message irimo bivanye ni iki badusunza hita ariko ntibadusunza kwandika
cyane gose rega impano ziguma zivuka kandi impano zirashobora kuvuka hakavuka impano zisumba za zindi ziba zihasanzwe bivanye n'ukuntu baba bari kubaraduga bava ku ngazi imwe bagera ku yindi kuko umuziki w'Uburundi urakeneye amaraso mashasha yego rero no kuvuga nari kubaha kino gikorwa muri ino mpera y'uno mwaka ariko naravuze ati none ninabaha kino gikorwa muri ino mpera y'uno mwaka mu mwaka uza nabwo baba banyotewe ikindi kandi nukuvuga nubwo no gitanga ejo nubwo no gitanga uno munsi ejo duca tuvuga ati bimeze farko tangura ikindi gikorwa cy'undi mwaka ariko navuze ati reka kubera NKOMAKOMA n'ubundi ndayisohoye n'ubundi mwari mwishaka nta kwezi nyimba maze iminsi myinshi ni ukwezi kumwe nuko kwa 12 nuko vuga nayo iri mu mpera z'umwaka ego nako nagize kugira ndabaye icyo umwaka kirangiza umwaka damin nuko vuga mu kwezi rero mu kwezi kwa mbere abaciteke nubwo bitariki 10 ntaco kudu ariko kwezi kwa mbere ntiguhere tutabonye ahubwo sinimwe gusa ubu uzodukubita nyinshi twitege imwe mu kwa mbere tutege naho mu kwa kabiri cyangwa mu kwa gatatu zose muzitege uri kurakora cyane ndi mu bikorwa bigaragara ko ibintu wabyinjiyemo neza ariko bitezwa ko uko nyene kuko wagiye uhura ibibazo bitandukanye kumbure bijya nibyo gukosora mu uyu mwaka kumbure twinjira mu wundi mwaka kugira ngo dukosore bya bindi bitagenze neza 2025 izoba fire kabisa cyane go si ibintu atangwa ari mu kuko navuga ko mu mwaka wa 2024 nawo utanguye hagati na hagati mu kwezi kwa gatandatu ariko ubu nawo ngoma ndagutangure ku ntango I mean nyimba ari bikorwa ntanze bizi ku incuro 2 cyangwa 3 ariko sinomera nka wa wundi usanga buri kwezi ashira hanze kuko ni interval kugira ngo abafana mbe ibikorwa byanje byabagezeho bimeze gute na gute yego kubera natwe tuba tugomba kuduzanya no kuduza cyane gose dushaka kumenya kukijena management bimeze gute kubera ijyano hino badukurikirana mbe habonetse bakubitamo imifungo nambi management idahari barahawe ikaze ni kuvuga iyo tugeze kw'ico kintu abantu benshi turakunda kwihenda ariko it's great to be independent we nyimba ari wowe nyene ufise gestion wawe wenyene ni byiza mugabo wishoboye nkatwe rero tudishoboye hari gihe rero usanga ugiye muri management kanaka wewe bakakubajya we kumva ni management kumva ni management ariko amasezerano ni yagoye gusezerana kuko wowe urashobora kuja kuvuga ni management ariko ukaja gusinyira ibintu we bizotuma wewe kariyeri yawe wumva umenga uradehukiwe kuko kamengana ibintu bije kukubloka umenga bije kugubana uje nk'umuntu ahora nkora ndi independent nshatse ndakora cyangwa sinkora ukora n'ushatse wari uzi kugiye gukora umwe abikoze nabura muri kukaja ku wundi ntacyo babitwaye ariko yego uwo mwana nawe ufise management ibyo nta ikintu kijanye n'uburyo ntibiba bikikora ko ufise abakudirije mucyo gihe rero jewe ndavuga ni hari ukuntu dusinya amasezerano ko twa tuba dukeneye rega inyungu ntibikeneye management gusa nawe ubwawe ukeneye inyungu cyane gose hari inyungu y'ukuba uri umukozi kamene kuko wowe bagukoresha nk'umukozi nawe urakora nk'umukozi kandi ukora ibyo ukunda kandi ukabikora neza cyane yes nucyo uhindura uko wari umeze ahubwo ubikora cyane kugira ngo n'umunsi bizohinduka ntuze wite muri best no kuvuga rero ukuntu bimeze management jewe iramutse bayibonetse imiryango iwanje iroguruye cyane gose biri irouvert nuko gusa urumva mu Burundi novuga ni mu Burundi gusa sinzi kare mu Burundi gusa umuzi ko mu Burundi sinzi ngene bumeze abasani bariko barabikora ndabashimira dufate nka King Satbi yarabirimo fresh kuguduza impano z'abantu akafata abapkaminga akabaduza kuko nta kuntu ushobora gukorana n'umwami rimwe gusa baba bakomeye cyane gose kuko urashobora kuraba nk'abantu akoranye na Satbi nta muntu n'umwe atahise amumenya ariko umenya Adam YM Music n'abandi bose bazoza nyuma bose azogendera bafasha natwe turimo natwe azodufasha
yeah ukashuraba nka MB data MB data arafasha abantu baba upcoming nawe urabona uryari mu kinuze cy'abastare tusanzwe tuzi yego murashobora gukorana akagufasha twe rero ahantu dukunda guheza ariho ukuntu bavuga umuhezo wano tarenga kandi birumvikana kuko hari intambwe butaratera kuko we evenema aho bajamwo cyangwa ibyo bahura nabyo ya jende umunyakayanza ariko nta muririmbyi umwe mu Kayanza turahura face to face ndamubwire ikibazo cy'wanje cyangwa tuvugane ku bijanye na music kandi uwo muziki uri mu Kayanza cyane uri mu Kayanza gusa none ubabone gute akwemerere ko muhura ya sinovuga ngo ndakwemerera uramaze kugerageza kurondera umwe na nimero zawe badazitunze manje muravuga naho kumwandikira akasoma nakwishure what I mean bisaba ariko muhurira muri concert yo mu Kayanza guhurira muri concert yo mu Kayanza naho batagutumiye wowe kwitumira ariko nibitwa gucengetera ibyo nta muntu numwe atabigira je ncongetere ngaha nakanda harose yego kino kintu ariko burya hajya nanu congetera no kuba warosa ahantu uca koronka ahantu uca nibyo babigoye ona ya sinoga ngo nukubura aho nca cyangwa niki je mbafise ibintu byinshi bimfatiye kandi ibyo byinshi bimfatiye bidasiguye yuko umuziki ntokora cyangwa ari ico ntokora byerekanye n'umuziki cy'ishuri riramfatira cyane ariko kugera kano kanya sinovuga ngo ni cyane kubera ndashobora konka kanya kari liberite ntasobora kwisohora nkagenda ariko sinovuga nabo ngo nukwimigwa baratwimira kure ahubwo umwanya twe tubakenereye nabo bafatiriwe kuko ujya mwanya nabo bafise natwe tuba dufatiriwe jewe ndashobora kuko afise umwanya ntakuzi kujya cya kuvugisha okay nico bisobanuye jewe no kuvuga abasani bose uko tumeze cyangwa uko bari ntakwima umwanya kuko barakunda kuvuga ngo turagara ngo wapi siko bimeze ahubwo kugara kwacu ni ibi bikorwa byacu dukora bikadutwara umwanya wacu wose bigatuma mubona umenga mwebwe nta mwanya tukibafitiye je nko kugera kano kanya sinshobora kubona kumenga ndaburi umufana cyangwa umujama umwanya ariko kubera ashobora kumbona nkari mu mezi 3 ubasika yambira ko ngaha gute kandi je ndi mu bikorwa ariko nyuma yo kugara ndamutama igikorwa akacambwira ati bwa bundi wari uri mu bikorwa kubera iki bambwira ko ngara kandi ubona nari mu bikorwa cyane gose babigoye umuziki uri kutaha mu Kayanza cyane ibintu biva kuki ahandi ntibaririmba ico kibazo no kuvuga na ama station radio baba bakimbajije ati wa umuziki uri mu Kayanza nashaka kumenya impamvu twabyisanzemo umwana wo mu Kayanza avuka afise impano nimba atari yo kuririmba afise indi impano yari byakunze kuvugwa cyane kera mugabo sinshidikana no munsi nabyo bakivuga ubu barakwemeza kuko ni uvuze ngo zane izo pense z'ico gihe barabushira haje ahubwo ati siko bikimeze fatira kuri kiniki ubugororero ubu n'ubu nza gusanga mu Kayanza ariyo hataye impano yariyo yose nivyo ego si zose zitaye mugabo kukintu dufatiye ku muziki vraiment mu Kayanza sinovuga ngo niki uyu muradufise mu Kayanza ari abana pe bafise talent yo kuririmba cyane kabisa kandi n'ahandi mu zindi ntara bariyo gusa uburyo bobo hariya babikora bari solidaire cyane haragiye hanze biba bipfuye yo wisiguye biba bipfuye ngai Bujumbura ni bangane basane bangaye bakorana bakorekora ariko mu Kayanza kubera havayo B-Face, havayo Rinoji, havayo D1, havayo Epidey Winner, havayo Eriko, havayo n'abandi nanje mvaye n'abandi benshi tutaramenya bariko bakubita indirimbo zibiri imwe hariya bakivuga ati umunsi umwe bari muzuza munyu no kuvuga rero ba KJ boss niyo baba no kuvuga rero no kuvuga maze kuraba hano i Bujumbura ucumenga ibikorwa twe
tuva mu Kayanza dufise gahunda erega ngahamwe kubera hari abantu bahaba avuga ati je narahavukiye nta kintu cyo kuhakorera byose ni yare yare ariko twe tuvuye rwo ibaza kuva uje gukora gudumika wozira rwo kwarara kuri nati ariko uraza ngaho ukavuga ati je ngoma numike tuzo kumbwira ngo kurara kuri nati never reka nkore kubera nico canzanye ko tuba tuzi byatuzanye je nyimba nze nkakoresha tara yiwanje wowe uri ngaho ufise tara muga kubera wavukiya ntuzi ngene bayikoresha ego twere reka tuzikoresha ni nabandi bo mu zindi ntara nabwo barabizi ariko ikibazo nabo kandi twe impamvu mu Kayanza usanga umuziki uri populaire nuko hari abantu benshi kuba rero mwebwe uva ahantu hari abantu benshi ugakora igikorwa kikabashikira nta kuntu akumureka gukunda uko ngahi Bujumbura ugiye kuraba abanyakayanza ni benshi cyane ugiye mu Kayanza naho ubwaho kajaye nabo ubwabo ni benshi niyo mpamvu umva usanga ngaha dukorenga twumvise ko ari ubuwa tuvuge rero ko abanyakayanza barondoka cyane si twavuga ngo bararondoka n'ahandi hose bararondoka ahubwo kandi sinovuga ngo nuko ari intara nini ngo nuko ariyo ntara nini mu Burundi dufise oya ahubwo nibi bivanye na population n'abanyakazi tuvuga n'abanyakazi bose barakora bose mu butandukane bwabo wosanga hari 1 kilometers atanze hari nakujishora kujibururi ukava ngaho ukakubita intara yose atanze urabona ariko mu Kayanza n'inzuko yindi support to support urakoma induru baragutabara nano uzoja my god ndere umbwira abantu je wewe uravuye tumve nko mu Rutana mu Ruyigi uraje gukora umuziki iwanyu mu gace uvamo nta n'abantu 10 bari ngahi Bujumbura ikibazo urakora umuziki uzokumva nde niyo mu Kayanza akora indirimbo je nkiyumva umunyakayanza wo mu muji akakubita ndayikubita abantu 10 bo mu Kayanza abo 10 bahereza ijana none mu Kayanza umva habasigaye kiyo gira indirimbo ishikeye je no kuvuga ngo indirimbo bateje nk'umuntu akoze narayikoze ndayitanga sinayinzi ngo kwakira feedback imeze gute gusa maze kwakira yuko n'umunyakayanza ari muri Canada ashobora kumva indirimbo yanje NKOMAKOMA I hope why nanje ndibaza bigenda gute n'abandi bose barakora ariko sino nitwo kwishira inyuma cyane twe turakora turabanyakazi cyane gose twe nyene turi bavyanka ndondi gutumika cyane gose muratubwira ibintu babige bitandukanye ushaka kumenya tuje ku kintu cha featuring canke tuvuge collabo n'abandi bantu abanyakayanza bagenzi bawe canke se abandi bantu uvuga ati nanje icyo manaka tugakorana collabo icyo matuka tukaririmbira hamwe bigenda gute nka wewe nk'umartiste ariko araduka ni bande wo kwifuza ko muzokorana muge wo buronsa akaryo ko kubonana n'uwo muntu so jewe hari ikintu nkunda kuvuga cyo kibazo sewe gusa uwo mukimbajije akona kumaza ngo none ngo sasa wewe wumva wo korana nande ngo bivanye n'ahantu uri wo korana nande kugira ngo wumve uri satisfied cyo kibazo je sindakishura nifatiye ngo no korana naka no korana naka we nisunziki naka wewe noreka gukorana nawe nisunziki we nyimba ndaguhisemwo kubera iki ntahisemo naka I mean jewe mu mutima wanje kuntu buguruye sindi buguheza inyuma kuko umuziki ni gufashanya jewe nzokorana n'ubushobotse kuboneka wowe ubonetse welcome yabari hejuru yabari hasi wewe waba uri hasi cyangwa uri hejuru ariko hariho intambwe udugako nawe ubwawe ukabona n'umuntu ntitwakorana gukorana nawe icyo gihe bivana rero naho ubugeze biravana naho ubugeze ariko sinshatse kuzana kaka ndiko kugara hariho umuntu ubona yaje mu muziki yaje mu mikino ataje mu kazi nagenze n'umuntu ariko arakina je ndi mu kazi none imikino bidusha bingana gute bicaye imikino gusa umuntu arasohoye indirimbo wamubaza ati ne usohoye indirimbo pokerezo akubwira ati je kugira gusa numve cyujyanje numve gusa ko nagiye muri studio kugira nje gukora n'umuntu yumva gusa ko yakoze indirimbo ko yagiye muri studio never nakuvuga nje gukora n'abantu bitahuye bari mu kazi kuko nawe uri mu kazi kuko nanje ndi mu kazi abo bafyina barondana n'abafyina nakani ho bica bigenda neza niho bigenda neza kuko nshobora kuja gukora n'umuntu afyina nawe
uri umukozi ego nivyo nawe wo mwizi ngene bakora ariko ikibazo ukuntu aba ameze yeske nyene birameze neza uko nyene mwamukwiye gukorana ni handi nakubwira ati jewe mu bakozi nzokorana n'ubonetse sinovuga ngo nzotore ngo sati ngo nzotore nde nande kuko kugira ntore sati nshike kuri sati nshobora gushika ku mugenzi wiwe bagendana narinzi jenga nakubwira ati je twakorana na sati atasanga bagendana na Madiba da classic none Madiba anyemereye korabo no cyangwa ati oya wenye dukorana ngo nekorana na nico gice gice abantu mu mutwe rero Yesu ati mpaka Satbi mpaka Satbi no kuvuga akarengana etape zose kubisa kuce kuri etape tibaza yuko wewe ubwo kuntu wo musaba featuring ushobora gukora igikorwa na wewe akiyumvira akavuga ati jewe kano kana ndakwemereye ndakuronde je sinkereye gukora kugira ngo ndondere abantu ahubwo je nkeneye gukora kugira abandonde kuko niko kwidandatsa wowe ni wakora uzi ukora ushaka kuhiga abantu abantu uzobahiga bo bazoguca amazi niko bameze jewe ndavyibuka ndi muri studio ngiye gutora NKOMAKOMA twari twicaye tura hariho n'abastar benshi nk'abamera nini boy nibo bari ba Madiba da classic twicaranye nyine nkuko Chempowe niye na majambo abari make indirimbo yanje yari karayimixa bakiyumva twicaranye nkuko ikintu ca mbere bamubajije ati iyo ndirimbo ni yandi ni mu producer ujya diriye pro muri irebe FM muri irebe music niwe yacababwiye ati indirimbo nini mu underground mu upcoming too tikandari ngaho nyene muranicaranye je ndapowa nta majambo menshi na kintu bambwiye congratulations to courage sana ndavuga ati byiza ariko sinovuga ngo barasezeranye ngo ibyo badashisa wapi ni igihe kiba kitarake cyane gose kuko nk'ubu nciye mvuga ati hari ibyo bansezeraniye basi kubishitsa kubera impamvu nizi muragara impamvu mva ndakubwira ati nari nyimba je ndi mu ibyo bikoko na telefone ndazinya ndashiramo akade nkavuga ati nyage n'umuntu anfona kabanze nekereze ngo ibikorwa byanje ntuje after ibikorwa ndashira phone online hanyuma doze tuvugane navuye muri pressure ngaruke cyane gose sasa urumva rero ko biba bimeze muri industry zo kuvuga ngo ni collaboration iyo wihenze ukavuga ngo nje ngene gukorana naka nubona ka nta uronka ahubwo shima aho ugeze uwo muzokorana nawe umuronga nje nkumvise collabo ya nyine yaba upcoming too tuba tungana tuvyumva kumwe tuduzanya etape pare etape kumbuza gusa vuba bitegenuze Shona bitege Shona featuring Otis Martin Mr Yurik ko bizobikaze mwese kuko ndabazi mwese ndabazi ibintu rero ibi je nibaza ko muri ruzaka oya babyitonde umuntu wese ariko araba ino video kino kiganiro abyitondere muyisohora muza ngaha kubitangariza Shona nizo wayoroshe mzee ibintu rero abantu bigize Shona korana ibirimo cyane gose yahuriyeho n'abanyamajwi kame izo bikaze yego kweli ego murakuze cyane tuyazi ibintu bitabike tuyazi ibintu cyane byingira kamaro mu kurangiza ikiganiro niyahe impanuro woha abari kubadukurikirana kumbure cyane aba artiste bagenzi bawe no kuvuga ikintu wana nk'uno munsi jewe nkifatiro by'uno munsi cyangwe ukuntu biba bimeze ndabona abana turi gusozera umwaka turi kwa 31 urangiza umwaka ukwezi kurangiza umwaka none abantu aho bwishobora kuvuga umuntu azi ko yamaze umwaka yaba byo nakunda no munsi yorangiriza nko mu rusengero akaza gusenga kwanza akashima Imana yuko umwaka uheze atangorane yego kuko hariho n'abandi bantu nitwo bivuga ko bama babivuze hari abandi bantu usanga bafise ingorane zitandukanye no musi bwakeye bikanka yuko no kuvugana navuga wowe gusa uravuga urahema iki niki wowe wanganguza gushima Imana kamemejo tuzotangira ubundi begin a new year no munsi ko turiko turarangiza ejo no munsi nzoba ndavuga last year nkuko no munsi ndavuga next year is tomorrow to be tomorrow
umva nanje mvuga ati ahantu nicunga nimba no mu mwaka narakoze bino bikorwa umwaka uzana nzokora ibi mvuga ngo bale abantu nk'aba artiste tugendana barabisumbure ku bikorwa twaba twarakoze ubushize mu mwaka uzabize bibe byinshi ikindi naco babe mu kazi nk'abakarimo cyane gose ntibabe mu kazi bagabanya imifyino ni ukuvuga jewe mba ndiko ndababazwa n'umuntu duhura nkumva arambwiye ngo ndamubaza none wewe what's your mind witegurira iki upanga iki ugasanga umuntu arasohoye indirimbo nta platform nimwe agiye no YouTube no Insta no TikTok no Facebook no what muzika kawugendana muri telefone muri memory card yarisha amahera kandi nawerekeje na studio ugasanga iyi studio yagiye muyizinze tena izo twebwe tuba dufise vision tutihanga wakayihanga ati kugira ngo numve gusa yakorewe muri one way yakozwe na iBreeze yakozwe na Joel Anthony yakozwe no muri Iteka Records kugira gusa injaro gayumva nje narakoze umuziki nabona no muziki wawe akumari ushaka kuwushira he kwanza ngo yango umunsi ngo nzokreya ngo YouTube ngo ndagushirako ryari kariho nyene niyo bibera akaga two muziki ndundi wishwa n'abantu batazi byo gukora cyane gose nta kindi urumva kuba utazi cyo gukora kuza mutazi ndakunda kwabaza cyane nuko nani ndakubaza ni gute wombwira yuko ego nibyo hari abakora mu nzu hari tubita ababoy niko niryo zina tuba tuzi tubita ababoy n'abayaya baje barira abana ono muboy ngara bayibereyo muhira mu buzima bwa sebuca cyangwa bwa nyirabuca jewe ntakunda ko wombwiza ukuri ukambwira kambinyiza mu bwonko ukuntu wewe wova hariya twebwe tuba twaravunitse twiga amashuri tukarisha ubwenge tugira gute ubuzima dustrugglinga n'abandi babikora kandi bakabikora babishaka banabikunze mukaba ukacuva hariya hantu urahimbye uraje guhimbira kuri mic waje kuri wewe ntuzi iyo bihera umuziki wacu wishwe n'abantu baza gufyina babishyiramo ibintu byo gufyina ukaza ari gihe ushobora kuza ukanaririmba neza none ibyo waririmbye neza bizorangirira he ko bisaba ko isi yose ibyumva ivyo bintu ko bisaba ko hari abantu bishikira abantu benshi bari kuri rezo sosio bakoresha amarezo sosio cyane bigoye twe turawukora nk'ubu nka jewe uciyumbaza ati umuziki wawe uri kudandaza gute nene nce ndakusobanura ko ndiko ndawudandaza gute icambere twebwe platform zacu ngane zihemba ku rugero rushimishije nabo zihemba ni babandi bamaze kuba bamaze gutera intambwe nabo nyene ntibashima baguma bakoma induru yego aha abandi akora umuziki quartier yonyene aherereyemo naho bo abantu 10 bayirata amafaranga abari menshi cyo tubona nta kuntu ushobora kumbwira ukuntu umuntu ashobora muri South Africa Nigeria ashobora kuririmba indirimbo imwe ikarara imenyekanye ku isi yego twenga nta rezo sosio dufise ushobora kubona ngaho Bujumbura reka ngaho Bujumbura ariko babizamwe bukebuke ni bukebuke ariko vuba bizokunda ni ya development tugenda turabona kuko siko byahoze uko urazi je nibuka yuko naho nja kugura CD nja kumubiriza umuziki CD kamwe duhinga uku nkagenda nkashira mu radio bakita namba ari cassette kamwe kari gafisa akagozi kira mu indani tugana CD ry'abacomeka mu rero umva tukamubiriza hajya rero haragera kagahera ugacomeka mu rutoke ugasubira ukazungurutsa ugasubira ku ntaho ugasubira umva abantu twabintu kuvuga kajya kanyuzi gacitse umuziki wawo hepfo yego ariko nkaca ndaho unye turakora tugashira kuri platform ibintu bikagenda neza nze usanga ari ibintu bikomeye ariko ubu kasanga byaje kijya gihe hari abana bari seri basusuke ba Big Fizo bari seri baroriro bari seri ntubabona ubunya mwenga abandi bana baje kubijaganya barakoze umuziki kijya gihe atarezo sosi hari birashoboka kabisa bari seriye ariko ubunya ibintu biba bikwiye kujya ku rutonde ko dufise naho tubishira tuca tuza dufite nico kintu kimbabaza cyane gose
gusa bizosha mu mwanya. Mu kurangiza ikiganiro Yeah. reka turangize tubashimira cyane Naje manje. Tonge dushimire abari ko badukurikirana, dushimire abakunzi bawe, dushimire abakunzi ba Burundi. Yego kai. Tubwira bose bagende ku rubuga rwa Falcona barabe indirimbo Nkoma featuring Device out soon agomeki the last ico ni sakanyuma. Kumbere turabiyaga kuko tuzaturonka umwanya tuzatugerageza tuyaga kugira ngo abakunzi bari jyano hino bumve ko kumbere umartiste wacu ahari kandi hari ahantu tumuronkera ndahari cyane byinshi cyane muri commentaire izo ndirimbo zose ababwiye kumbure zimaze kuja ahabona ego muraza kubona link yazo muri commentaire kumbure iraza kubiri hejuru yayandi ma commentaire yose reka dushimira ko dukurikirana dushimire abari jyano hino dushimire ndetse n'Imana yongeye kutwemera ko dushika no munsi kumbure nejo tuzohashika mu mwaka mushasha ejo kwera nagomba mvuge ngo ejo utegezwa kwashika twese twigenga kuko ntituzibiza kubimbere turafise mugenga ego reka dushimire cameraman twabanye nawe kuno munsi ni wa Gramento turamushimira cyane namwe ndabashimiye cyane ego Imana ikomeze kubarinda ibamarisha umwaka mbifuriza Noheli nziza no mwaka mushasha muhinge ego tutangure tumeze fresh kuri swaga nkizi zikiganiro ubuzoza nabo dukora ibisumbi yes like that turashimiye cyane